Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, mabibi na mabwana, ndabaramukije amahoro y'Imana yongere abane namwe no kugira ndabaha ikaze mu kiganiro turashoboye hano kuri Nuja Entertainment. Make sure ko wamaze gukora subscribe namba utarayikora uyikore, neza tujane mu biganiro vy'umuziki n'abanyamuziki muri rusangi. So neza wamaze kubona bari kuri screen n'abaririmbyi mwakunze n'ubu mugikunze kubera ko indirimbo zabo zasigaye mu mitima kubera ko namba barapfuye no munsi indirimbo zadusigaye ku mitima. Tugira comparing umuziki wa kera, abantu bakoze umuziki wa kera meme no gushika n'abariko barakora umuziki no munsi. Tugira twicurabe ku baririmbyi neza bagiye bakora ibidasanzwe nk'aba ba Chancho Amis, ba Nikiza David, ba Nkunda abantu, ba Niyo Mungere, ba Sinzi Nkayo Leopard, ba Matata Christophe n'abandi benshi. Tugira turabire hamwe turabe eske umuziki wa kera n'ubu bitandukaniye, mbega n'iryahe novuga ngo nizahe muwaye abo bariko bararonka abo bataroshye iyo bazivyaza umusaruro byari kumera neza cyane. So asseyez-vous confortablement et c'est pas so nkuko nemeje kubivuga n'umuziki novuga ngo waba bagabo wa kera nk'aba ba Chancho Amis, ba Niyo Mungere, ba Nikiza David, ba Soske Nkunda abantu, ba Sinzi Nkayo Leopard, ba Matata Christophe n'abaririmbyi novuga ngo beza, novuga ngo Burundi bwagize kubera ko nabari bamwe mu baririmbyi bakoze umuziki mu bihe bigoye, kubera ko nibuka mu bihe byabo ba Chancho Amis, ba Leonard, ba Nikiza David n'abaririmbyi bakoze umuziki mu gihugu cy'u Burundi ata studio iraboneka kandi ata kintu cya mutandao gihari, nta mbuga zihari, nta connection yari ihari. Barakoze umuziki mu gihe baba bashaka kurecordinga baja muri RTNB, muri Radio Television Nationale du Burundi, kugira ngo bashoboye kurecordinga mu gikintu cya majabu gitangaje kandi cyane. Abantu bagabo wasanga bariko baratwara ama award akomeye ku mugabane wa Buraya, ata connection dufise, ata mbuga dufise, bakora umuziki gusa uri traditionnel, wasanga uvanzemwo ikembe, tujya tuntu twose bavuzamwe inanga n'iki tujya tuntu twa kera, ugasanga n'umudiho wubatse uko kandi bakawuvyaza umusaruro kubera ko bo baririmba ibintu vyubaka amajambo yumvikana ku muntu akuze na muco, ugasanga biriko biratanga inyigisho runaka. Ino musi bano baririmbye gituma tubibuka nuko hari ico basize mu mitima y'abantu babakunda canke mu mitima y'abantu bakunda umuziki wabo. Ino musi aba Africa Nova ari indirimbo nyinshi baririmbye, ariko ino musi zikoreshwa n'abandi baririmbyi mu makaraoke, zigasanga bariko bararyoherwa kandi ari n'indirimbo zakira kabisa, uvuga ati izi ndirimbo kabisa zarabice bigacika. Rero abantu bakuze, abantu babavye usanga bakuze, nico gituma uza gusanga bakunda indirimbo zabo batama kubera ko zakoze ku mitima y'abantu benshi. Rero umuziki wa kera wari umuziki ugoye, no munsi turavuga ati umuziki uragoye, umuziki nawo wa kera wari ugoye cyane kubera ko ibaze ata studio ihari, mukaja kuri codingira muri RTNB, nta na connection ihari, nta n'imbuga zihari, mugabo umuziki ukawukora kandi mugiye guparticipa mu ma competition au niveau international, mugatsinda canke mugaparticipa neza bikagenda neza mu ntumbero yo guserukira igihugu. Aba baririmbyi iyo baza kuba bahari mu gihe twari dufise ibi bintu ino munsi vya réseaux sociaux, ino munsi dufise connection, iyo baza kuba babifise bakabiprofita bagakora mu gihe babifise, ibaza umusaruro batanze ivyo bintu atabihari, ibaza iyo bihabanaho. Rero umuziki wa kera ino munsi ego kuko novuga ko umuziki wa kera aho utandukaniye n'ubu, kubera ko umuziki w'ubu ni uwa marché, kubera umuziki w'ubu ni uwa marché, kubera baradandaza. Ino munsi ntazoza gusohora ngo urumva ngo ariko aravuga iki n'iki, mu gihe azi ko abantu b'abajene canke population shaka guha ico kintu bacaza kugikunda. Ino munsi gituma mvuze ko ari uwa marché, ntazoza gusohora ibintu mu gihe abajene canke ibindi bintu bataza kubikunda ngo babikunde babishikane kure, kubera ko ino munsi umuziki tuvuze kuzimye ntawo reka kuvyemeza kubera ko ni ibintu vyibonekeza. Umuziki wa kera aho bawusohora bavuga ati
mfise ico ndiko ndatanga message runaka, ariko nawe uwa kino gihe nuwo kuri ku stoko bavuga ati dushaka gusohora hama twinjiza amafaranga. Ukino musi uri kurasohora ibintu bitariko biragisona neza mu bantu, ubu uri kuravamo. So bano bajama rero basize ikintu gikomeye mu bantu bakunda umuziki wacu, basize ikintu gikomeye mu baririmbyi neza na neza. Ubu neza na neza urashaka kuvuga ati je kabisa na Nespoena nakabivanye n'ikintu yakoze canke indirimbo nyinshi yagiye asohora, kubera ko turavye ba Nikiza David, ba Sinzi nkayo Leona, aba bacanje wa misi n'abantu bakunze cyane kabisa mu muziki wa kera wo mu Burundi, n'aba ba Africa Nova n'abantu bakoze cyane kabisa. Rero umuziki wa kera iyo haba mtandao cyangwa connection vyari kuba ibindi bintu, kuko igerageje kuraba nta numwe mwaba bose numvise navuze uzosanga na yaranafise na Facebook cyangwa page ya Facebook. Wapi byari bakora uko nyene kizimbabwe, kandi ibintu vyarashika kure kubera indirimbo zabo ntibazipushinga ku réseaux sociaux, bajana ku maradiyo, kandi amaradiyo ico gihe yumvirizwa n'abantu bahumuye. Nico gituma indirimbo zabo usanga abantu baba papa bacu bakera usanga bazizi, kandi bose bumvise mu gihe iri kiravuga bararyoherwa cyane. Rero muziki wa kino gihe ino musi tuza gusanga par exemple nka Sadbi ino musi ariko asora Kirisese, nuko avuga ati vision fise aniyo kugira ngo sohore ninzize ndyohera abantu hama bihere kugira ngo bigeneza, kubera ko nta par exemple ngira nta karorero Kirisese après 2 ans après 1 an nta muntu azobagisubira kuyumviriza, kandi ahubwo acaguma renovera agasohora izindi ndirimbo. Nico gituma uburyohe cyangwa akanovera k'indirimbo z'iki gihe utaza gusanga bisa n'izakera, kuko izakera no munsi ekaravuga ukumva ikembe iri kirasona inanga burya buboro bakoresha mu kuvuza iri kirasona, naho kumva ati wow vraiment. Mugabo abiki gihe ni kuvuga indirimbo yasohoka ikavuma kamani 5 mois hama ikagenda bigahera, kuko après 1 nta muntu asubira naho yivuza mu kabare abantu uwo munsi ntudandaza cumenya ko uwo munsi ubuhomvye. So naba ba Big Fizzo niko kuko nyene. Rero muziki wa kino gihe aho utandukaniye n'uwa kera, muziki wa kino gihe n'uwa marché, ariko wa kera bobo kubera tana réseaux sociaux zari ntibasohora bibaza ko bazakonka amafaranga, ahubwo basohora bashaka gutanga message. Niyo difference yari ihari, niyo difference ihari y'umuziki wa kera n'ubu, kubera ko uwino munsi n'uwa marché abaririmbyi baratunzwe n'umuziki, abaririmbyi barabaye kubera umuziki, arashobora kuba atunze famille ari hinzu canke atunze n'ibindi bintu kubera umuziki, ayibeshijeho na famille yiwe akayibeshaho kubera umuziki. Ariko se nibaza ko kera vyari gukunda, kubera ko nta mwe nimwe yari gushoboka kugira ngo amafaranga yinjire. Ego n'ama competition batwa bagiyemo bagatwara trophées zigiye zitandukanye kandi zikomeye vraiment, nuko baciye habamwe no gufashwa igihugu kugira ngo abikunde bashike mw'iryo higanwa. Bikuni no musi tuba tuko turabibuka, bikuni no musi tuko turabivuga, tuko turavuga ati aba bantu bakoze umuziki kera baracira inzira baririmbyi benshi bakomeye hano mu gihugu cy'Uburundi, kubera ko ni bamwe baboneye izuba. Abandi benshi rero bakunda kuvuga ngo ino musi ngo kubera ikinga baririmbyi bakunda kuvuga ngo abaririmbyi bakino gihe nk'indirimbo mara igihe gito ngugaca usangira heze ngo muko muririmbyi wa kera haraheze na 10 canke 25 umuririmbyi yarapfuye, mugabo ugasanga ino musi turacayivuza. Nico gituma nambabwiye ubu n'uwa marché uzomva umuntu ari karirimba ati yahela, ivyo ni ibintu bimara igihe gito. Uzomva umuntu ari karirimba ahanihe ni ikintu kimara igihe gito, uzomva umuntu ari karirimba Kirisese ni indirimbo zimara igihe gito, ariko zikamusigira umusaruro ukwiye. Niyo difference novuga ihari. Namwe muze mufashe muri commentaire ufise uko ubibona, nanje uko niko nabibonye, niko nagerageje kugira ngo tubisangire no munsi, ariko nawe ufise uko ubibona uri kuranyumviriza, ufise uko ubibona nawe uri kuramfatiriya, uzocushira muri commentaire kugira duterane imviro. Mwakoze cyane, reka ndabashimire, muri abantu bo ku mutima ndabakunda cyane. Mwakoze cyane kuba mwanyumvirije wera ikiganiro gitangura gushika gihere. Namwe turakora subscribe kuri Nuje Entertainment, ukore upartage kugira ngo ubutumwa canke ibiganiro bishikora bishike kure. Reka ntumire n'abantu bashaka kwamamaza bashike hano muri Nuje Entertainment babifashe, kandi nongera ntumirika babadutumye abantu bashaka kuja muri Dubai mu buryo bworoshe cyane kandi bwizewe. Mwotugana nimero ziri ngaho hejuru kugira bica bigenda neza cyane. Mwakoze cyane, tuzasubira mu bindi biganiro bigiye bitandukanye no kuri Nuje Entertainment. Mwakoze cyane, hasta la vista.